Hello Inside Burundi ndabaramukije cyane nizeye ko muri amahoro. Twavuye mu Kibimba ubu twageze ngaho Igitega twaje muri evenement yitwa Yarikuzi event twaseme edition. Rero twaje kugira turabe ibirori byo ngaho Igitega. Ndashaka rero no munsi kugira mwifatikanye na jewe turacari ku ntango ntabwo haragera yaho twinjira. Ndashaka cameraman abereke kungene ubonye ibintu vyifashe bazarantura aho ibirori bizakubera. Ukorere niko ibintu biza kugenda muze kugumana nanje muraza kubona ibintu byinshi maza kugira ibintu bimeze neza ntagire umuntu aza kufa ku murongo. Cyo ndagusaba rero maze ugire subscribe hamusho ugira partage kugira ibintu bigende neza kugira ikintu cyose kiza kuboneka ngaha anye uze kubana natwe. Champions team banyaruke protokoli bakina inzira ndubakitse muri yes Champions team banyaruke karibu sana amasi yanyu amasi abazi gutamba Poi amaboko yanyu sinabona kuja twese karibu sana Champions team amaboko
iby'izina oya izina shaka kurimbana n'abo ryaryoheye iryo zina ni izina riruhura indushi nigeje kubabwira mwese ko ryari ribazi mutayabaho ego nimumve mbabwire iby'izina ryiza izina ry'umucunguzi Yesu ni izina riryoshe Yesu Yesu ibyo biramaze naho umunsi basemereye bavuga wowe abantu bangana gutya uzoba uvumye Mana ishimwe ndamukiriza mugenzi wawe uti Imana yari ikuzi utarabaho itarakubumbira mu nda ya mama wawe yari ikuzi haleluya 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 ngoma nkoresha akanya gato cyane hanyuma twakire imigwi yo guhimbaza no gutazira ariko nagoma nakubwire ibi byose ibi bintu byabaye umwanya byatwaye intambamyi byahuye navyo kugezaho amasaha agera hageze ndemezwa neza ko hari umugambi ukomeye ku buzima bw'umuntu ari muri kino kibanza kandi rero namba satani yahagurutse kugwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo nakubwira umuntu atacamaze nta n'abamugwanya baboneka ariko iyo habonetse abakugwanya benshi ugomba kumenya ko ibikorwa bakora bikomeye ariko abantu baje hano haleluya mukomera amashi Yesu yahereje kunesha yaranesheje aranesha kandi azahora anesha Imana ishimwe Imana ishimwe ijambo nobabwira muri kano kanya comme introduction cyangwa incamake ariko ijambo ry'Imana tugiye kuvugana uno mugoroba ndakeje umuntu yaje hano hantu atari yateguye kwaza none yisanze yaje yari ikuzi utaraza yari ikuzi ukirukura arondera amaprogaramu ugorobezamwo Yesu yarabwiye Natanayeli ngo ntarakubona munsi y'igiti narinda kuzi Natanayeli avuga ngo wewe waruzi ngo bwa bundi uri umwana w'Imana Yesu aravuga ngo wizeye kubera ngo uhamagaye mu izina ngo ni wizera uzobona n'ibirutije ndakubariye nagomba nakubwire ni wizera uzobona n'ibiteramo bisumba ibi no mu bwami bw'Imana uzoteramana n'abera uzoteramana na Mose uzoteramana na ba Eliya uzoteramana n'abatwitangiye imbere intwari zo kwizera Mana ishimwe rero ndibuka neza ingene zatanguye yari kuzi sivyo ngiye kuvuga ariko Kameme Clovis King nabo bakorana ndabizi urumva twari kumwe batangura ahanini yafatiye ku isabukuru y'ingene yavutse aca yibuka yuko akwiye gusangira n'abandi anniversaire yiwe atari uko bokata igato ariko abantu bakinjira mu bwami bw'Imana Imana ishimwe Imana ishimwe nagoma ndagutangarize anniversaire yawe si nziza mu gihe mwariye byinshi ni nziza mu gihe igiriye akamaro abandi isabukuru yawe ni iy'agaciro atari ku bwawe ariko ni iy'agaciro ku bw'abandi mu yandi majambo we ni wavutse ku bwawe wavutse ku bw'abandi abo bandi nabo bavutse ku bwawe nico gituma umuntu ari ruhande yawe yavutse ku bwawe uramukeneye nawe aragukeneye Imana ishimwe Imana ishimwe ndabona barabamuritse gatoya mu maso murabo mubwire uturankeneye nawe utonkeneye no musi zonkenereza ntundabe nk'icibwi haze yari inzi utaramenya yari inzi tutaramenyana nawe yari inzi ko tuzohagarana nawe muri iki gikorane yari inzi kandi yari ifise umugambi naho ntoguha no gusengera haleluya Petero na Yohana baravuga ngo ifeza n'izahabu ntavyo tufise ariko ico dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka turabe mu maso hanyuma uve hasi haleluya uyo muntu ubona uko muzi no munsi ejo sikazobari ni gikoresha Imana iri kwirahingura ejo haza hari ibikorwa azoba ariko arakora Imana ishimwe Imana ishimwe turakeneraniye umwe wese arakeneye mugenzi we
nibutse ahantu hamwe bagiye gutanguza isoko, baravuga ngo isoko izotangura umunsi munaka. Ikintu cyose gifise intango, ikintu cyose cyama gifise ukuntu gitangura. Baravugana bati isoko izotangura hajya ahantu twahubatse isoko. Umunsi w'iyo soko sindahavuga no hava nsanga ari wanyu, baca basanga bose bazanye ibigagara biri gusa baje gusuma. Bose baza bazanye ibintu byo gusuma n'amasashe n'imipfuko. Nta muntu n'umwe yaje ashoye ikintu na kimwe. Bashitse umwe wese araba mugenzi we. Waraje gusuma amateke asanga ntayahari, waraje gusuma imyumbati asanga ntayihari. Nagomba nakubwire kugira ngo isoko yitwa isoko nuko ugomba gusuma amateke ahura n'uwaje gusuma imyumbati, ariko umwe wese afite icyo yashoye uwundi icyo yashoye. Mu isoko so gusuma gusa no gushora birimo, mu isoko so kwakira gusa no gutanga birimo. Nico gituma bene data ngomba ndababwire, iyitimanye umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwacu twese, izowurite kutugabirira byose muri we. Haleluya. Ijambo twagomba kuvugana ni ntabatebeje, ni ijambo riri muri Zaburi 30:5. Ni ijambo rivuga ngo kuko uburake bwiwe ari ubw'akanya isase, ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Ukurira korarira umuntu mu ijoro, ariko bukaye mu gatondo impundu zikavuga. Imana ishimwe. Haleluya. Munyumve neza iri jambo ngo ndarivunagure mu kanya gatoya. Bibiliya ivuga ngo kuko uburake bwiwe, uburake bw'Imana yacu, igihe wayicumura ko n'igihe wakora ya makosa yaragushavuriye, ariko inkuru nziza ndagufitiye ngo uburake bwiwe bumara akanya isasi. Igihe yakwidodombera n'igihe yababazwa n'ivyo wakoze byamaze umwanya muto. Urabona abantu uramukoshereza akabibika gatoya, ejo hirya ejo agasubira ngo urasubiriye bya bindi, ngo wagira naravyibagiye. Ngoma nakubwira Imana ayitaniye n'abantu, aho Imana isumbira abantu, ngo iratse uburake bwayo n'ubw'akanya. Nagoma nakubwire ishavu yagufitiye ni iry'akanya isase, ariko ikintu kimara igihe kirekire, ikintu kibaho igihe kirekire ngiki, ngo igihe cyose umuntu akiriho. Hari umuntu akiriho turiko turavugana ngaha? Hari umuntu akiriho? Igihe cyose umuntu akiriho hama hari ubuntu bw'Imana hejuru y'ubuzima bwiwe. Igihe cyose umuntu agihumeka, n'uri muri reanimation iyi saha turiko turavugana, namba kataracokeza ngo bahamagare babagabo bambaye amasarubeti ya bleu, bataramubwira ngo baje kwego uyu muntu mu mujane hariya muri frigo, namba gihumeka, Bibiliya iravuga ngo no muri reanimation ubuntu bw'Imana buracari kumwe n'urya muntu. Bene data, ubuntu bw'Imana bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Mana ishimwe. Wewe kukiriho, nagomba ndagutangarize n'abari kure n'abarengana nabo bamaze gucira umukenge kutarapfa, ubuntu bw'Imana buracari hejuru y'ubuzima bwawe. Uko umubona bariko baratembereza babafata amafoto, ngo ndababwire ngo ubuntu bw'Imana buriko buragendagenda hejuru y'umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza. Nimubona ubwo bapareye bwakozwe n'abahinga gusa, ngo ndababwire ngo hejuru y'umuntu. Haleluya. Ndatangarije umuntu bari bazi yuko yoba ari cegera ca Satani ari ngaha. Hari umuntu bavuze ngo yokizwa, avuga ngo na Satani yocakizwa. Nagomba ndakubwire Satani mu bantu bahumeka ntarimwo, ariko wowe guhumeka ubuntu bw'Imana buracari hejuru yawe. Ubuntu bw'Imana buracari hejuru yawe. Wa mukobwa baraguhevye, wa muhungu nabo mwahora musangira barakwinuvye, inyuma yaho Satani agukoresheje ivyaha yaraguhombeje, n'abahora bagucorera barahevye. Ndagutangarije ubuntu bw'Imana buracahari. Yesu adaheba arahari, Yesu ashishikara arahari, Yesu ari muri kino kibanza arahari. Haleluya. Haleluya. Igihe cyose niyo muzobona umuntu ageze kuri extremity agomba koroke, ngomba nakubwira ngo ubuntu bw'Imana buramuherekeza gushika kuri extremity y'ubuzima bwiwe. Igihe cyose atarapfa, igihe cyose utarapfa, nagomba nagutangarize ngo hariho ubuntu bw'Imana buri kuri wewe. Bene data, ubuntu bw'Imana nibwo butuma imfuvyi ziga amashuri zigaheza. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma umupfakazi arera imfuvyi akazikuza.
ubuntu bw'Imana nibwo butuma uwagenda gusa yambara akabegwa. Ubuntu bw'Imana nibwo bukura umuntu mwikanevo bukamuha agaciro mu bandi. Ubuntu bw'Imana, vuga ngo ubuntu bw'Imana. Oh haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo nibwo butuma ushobora gukonjigana verbe être au présent. Meme je suis atari ubuntu bw'Imana ntashobora. Haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo ushobora gukonjiga verbe avoir au présent. Singiye muri imparfait na subjonctif. Oya, ubuntu bw'Imana reka vuga igifaransa utekanye. Hariho n'abandi bacize imbere yawe, ariko nagomba ndakubwire namba ushobora no kukivuga, namba ushobora guhagarara abantu ukavuga en fait lorsque à notre époque on était hagarika. Ubuntu bw'Imana nibwo bwakuriye Minervare, kandi wazi ko abavyeyi bawe batari bafise birebire, ariko ubuntu bw'Imana haleluya. Ubuntu bw'Imana nubona wakumahaye ukarengana mu gisagara cya Gitega, abantu bose ngo gusye bwose usumenye utubona ubuntu bw'Imana. Hari abarengana ntibabahe namwiriwe, ariko ubuntu bw'Imana haleluya. Mwabasore ntimubone muterura ivyuma mukiriza mugeza hariya. Ubuntu bw'Imana nibwo bukurinda imibu yo gutera malaria tukaguhamba. Hari ubuntu bw'Imana ku muntu wese ari hano hantu. Ngomba ndabatangarize, hari abantu Imana igomba kubohora uno mugoroba. Inyuma y'ubuntu bw'Imana ni pwebe niyo mperezako. Aravuga ngo mumenye neza iyo ubuntu bw'Imana bwagendagenze, ukurira korarira umuntu mwijoro. Oh haleluya. Ukurira korarira umuntu mwijoro, ukararana amarira na oreye igatota, ngo ariko Imana na bwa buntu bwayo ngo ikaguherekeza bwaca mu gatondo. Oh haleluya. Maze bukeye mu gatondo impundu zikagirane. Nagomba nababwire ngo inyuma y'ubu buntu bw'Imana buri hano hantu no mugoroba, hari abantu impundu zigiye gutangura kuvuga. Hari abantu impundu zigiye gutangura kuvuga. Uza abantu bafise impano z'Imana bari ngaha. Ndahejeje. Umwanya mfise ngaha ndabareke mwitambire. Reka ndabareke mutambe. Haleluya. Muzamurira Yesu cyubahiro. Haleluya. Mumbwira uti impundu zovuga bagatangara. Nimero yawe ya telefone wasanga muhiri wanyu basigaye bayizi batari bayizi. Wasanga ba onkre basigaye bayizi batari bayizi. Wasanga basigaye bavuga ngo we wakuze ryari, bakavuga ngo naka yarose umwana akuze ryari. Nagomba ndakubwire si ugikura wakuze kera, ukurira kwara kurariye bihagije, ariko buragiye guca mu gatondo impundu zivuge. Sinzi umuntu Satani yagerageje kurwanya iri muri iki gikorane, ariko nagomba ndakubwire Yesu yatsinze. Yesu yatsinze. Yesu yatsinze. Ngomba gusengera aba bantu muri buno buryo, nta mwanya dufise.
Amasi, nayumva
yadutiye icyo gituma n'umutore abimana yakwiye kwanga primus igira gucya turane abimana yakwiye kwa madeni kiriza turabe abimana yarutiye vyose muri buno buzima twuzuye ubuntu bwinshi twumva twuzuye umunezero udasanzwe amasi ya nyama nayumva amasi ya nyama Esa
Atanazi kozeko